Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi ibiganiro ca Rock Sports, niraza ko musanzwe kwa mubizi. No turi ku munsi wa mbere. Umwanya mwiza w'ikiganiro ca Rock Sports sanzwe twashikiriza ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu, no kwibutsa ko niraza ko mwese musanzwe muba mwaramenyereye ko ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu tuba turi kumwe muri Rock Sports, nuko tuba turi kumwe mu biganiro vya sport ku yindi minsi itandukanye, haba ku munsi wa gatatu canke ku munsi wa kane. Uno musi ni Rock Sports cyo kwashikiriza amakuru y'inkino atandukanye avugwa hano mu Burundi ndetse no ku mugabane wa Buraya. Ariko imbere yuko ndababwira amakuru tuje kuba tuganira ko murabona ko ndi kumwe n'umutumire si mushasha hano muri studio za Rock Media, si mushasha mu biganiro ca Rock Sports. Mwari mwabonye ku munsi wa gatatu abakurikiranye ikiganiro ca Magic, ku munsi wa kane murantunga mwarashoboye kumubona ari umutumire wacu muri Magic. Uno musi yaje muri Rock Sports, reka subire ndamuramutse, subire ndamuha ikaze hano muri Rock Media hano mu biganiro ca Rock Sports, nawe abaramutse ndetse anabidonde. Yego murakoze cyane, ndarumviye cyane, ndetse ndongera kuramutsa abakunzi ba Rock Media, aho turi twambere dusangire uburyohe bw'ikiganiro cy'amakuru ariko aravugwa mu nkino hano mu Burundi, Primus League. Nyaza ko mumaze kubyumva amakuru tuje kuvugana ko ni hano mu Burundi, ni muri Primus League, inkino zabandanije ku ndwi igira indwi nyene. Urabona ko umugwi wa AIGLE NOIR ko uratsinda umugwi wa Famodi Centre ndetse n'izindi nkino zitandukanye muri equipe nationale. Imyiteguro irabandanya yo gutegura inkino zibiri. Urukino rwa mbere azokina n'igihugu ca Kenya, azobera hano mu Burundi kuri Stade Intwari, n'indi rukino azokina n'igihugu ca Gabon. Ni ayo makuru ko aravuga no mu Burundi, ni ino migwi AIGLE NOIR na Famodi Centre yarayikinye kandi inategura zino nkino za CAF Champions League kuri AIGLE NOIR na CAF Confederations Cup ku mugwi wa Famodi Centre. Nayo makuru ko aravugwa, reka tubanze tumire amateka duheze tugaruke n'idonedo ry'iganiro cyacu. Nkuko musanzwe bimenyereye mwibanki BCAB twamana bishasha. Ingurane kweskolera isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB. Ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ahembwa ku kwezi, abo bita mu gifaransa les salariés. Ingurane kweskolera isomero uturusho twayo nutuwe. Dushigikira mu kurungika abana ku ishuri, ukubaronsa amahera y'ishuri, minerval, imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi. Murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane kweskolera isomero irihwa gute? Ingurane preskolere isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi. Ntimutangwe rero nyaragasa, iyo ngurane preskolere isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu Kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 Gitugutu mwaka wa 2025. Twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba twinjira neza n'ido ry'iganiro cyacu, aho kwa mwavyumvise reka amakuru yacu duhere hano mu Burundi muri Primus League. Urabona ko inkino zariko zirabandanya ku ndwi igira 7e journée, inkino zariko ziraba, hari shock ikomeye cyane yarindiriwe n'abantu benshi cyane hano kuri Stade Intwari. Tutari tumenyeye izo nkino za Primus League ziko ziraba kuri Stade Intwari. Urabona ko umugwi wa AIGLE NOIR wari watembo, hajya ni Famodi Centre yakiriye kuko n'urukino rwari rutekanije kubera kuri Stade Ingoma mu ntara ya Gitega, ariko ifata ko ni Famodi Centre yakiriye umugwi wa AIGLE NOIR hano kuri Stade Intwari. AIGLE NOIR mu ndwi iheze yari yagize ibitsindo biri ku bindi, ni kimwe kirara n'umugwi wa Muzinga. Abantu bakavuga ati ntibitahura sinabukemuka, ariko AIGLE NOIR yaje novuga ngo gusubira nayo nivo tuzi ko iza gutsinda Famodi Centre igitsindo kimwe ku busa. N'urukino wabonye gute? Ni resultat itanga image ya kuri Primus League. Okay, novuga ko n'umugwi wa AIGLE NOIR wari uramutse wakirwa n'umugwi wa Famodi Centre, rwarukino rubereye ijisho, rwarukino ruryoshye cyane. Narijya umugwi wa AIGLE NOIR ari wo waserukiye Burundi mu nkino za CAF Champions League, Famodi Centre nayo igaserukiye Burundi mu nkino za CAF Confederation Cup. Rero rwarukino rutwereka ninde mugabo hagati ya AIGLE NOIR na Famodi Centre. Rero urukino rwari rumeze neza cyane. Umugwi wa Famodi Centre na AIGLE NOIR novuga ko bose bari en forme, kuko nta mugwi n'umwe wari bwatsindiye muri Primus League. AIGLE NOIR warabigaragaje ku nkino zose wari umaze gukina. AIGLE NOIR watsinze umugwi wa Vision ukonvense itsindo 2-0, utsinda umugwi wa Garage Express 2-0, wihaniza Dynamique itsindo bigira ku ndwi kuri kimwe. Urukino rwavugishije abantu benshi. Ni Dynamique hano no musi ni equipe isanzwe, ariko bongeye kubigaragaza kuri match ya Message Ngozi.
baratsinze message ibitsindo 4-1 kandi na message ngo nawe nyine si yaye nizina no message nyine turavye yego novuga ko message ngo ntibari en forme muga ariko rero Aigle Noir inyuma yaho bakinye no mugwi wa uriya mugwi mu nkino za CAF Champions League uriya mugwi wa Djibouti Telecom bakawutsinda nubwo ntibawutsinze komitere ahubwo bisunza amategeko ya CAF. Aigle Noir warabandanije. Aigle Noir watweretse urukino rubi ku rukino bakiri hano ku stade Intwari muga ariko hariya ku rukino rwabere muri Ethiopia baza kwitwara neza bagira igitsindo kimwe ku kindi. Aigle Noir ibakarifye rero Aigle Noir ku munsi w'ejo wari umunsi wabo wo kutwereka ati twe nubwo twatsinze umugwi wa Djibouti Telecom abarundi benshi ntibatahura ibyo ari byo bakavuga ati twakinye nabi reka twereke Flambeau du Centre yo byitwe ko yitwaye neza kudusumbya yo yatsinze urya mugwi wo muri Libya Al-Aqdal igitsindo 2-1 hano kuri stade Intwari hari bo bakagenda kugira 2-2 kandi hari ya Flambeau convence ko Flambeau yatanga igitsindo 2-0 première mi-temps baraza barabigombora match igomba ihere rero wari umunsi wa Aigle Noir wo kwerekana ati twebwe uno munsi tureka Flambeau du Centre ko twatwaye Primus League tubimerita mwabwo harukino rubereye igisho ngarutse gato naho ku ruhande rw'umugwi wa Flambeau du Centre ku nkino maze gukina hano muri Primus League nawo wari bwatsindwe kandi wari watangiye no gutsinda Aigle Noir muri Super Coupe bari batsinze Aigle Noir aho banganije 2-2 hama bakabatsinda kuri tirobi kuri za penalty mugana Flambeau du Centre ndabagarutse ko muri Primus League novuga yuko urukino rukomeye bari bamaze gukina ari rumwe urukino batsinze umugwi wa Rukinzo June gitangura ko June gitangura baratsinze Rukinzo ibitsindo bigira kuri 2-1 mugizindi urabye gukina na Garage gukina na BJ Green imigwi ibayabaye rero novuga ko nabo ku munsi w'ejo rukino biteguriye n'urukino rwavuzwe mu nyamakuru hano mu Burundi n'urukino abantu benshi bari biteze hagati y'imigwi novuga ngo ikomeye ya gusumvya iyindi rero Flambeau du Centre bakinye neza kazi urukino rw'ejo rwari ruryoshe rwari rubereye ijisho umugwi wa Flambeau du Centre batembereza agapira muga ariko kubw'amahigwe make batakaje urukino aho igitsindo cinjijwe na Sostene kuri penalty yarikoze Jafet Nier penalty yariyo nibaze ko atabeshye yagurishije nta mpari zirimo penalty yaboneka hama Sostene arazitera neza cyane Aigle Noir barazigama intsinzi yabo nandi uravye ibyo bakinye mu kibuga ibyo batweretse yari imigwi myiza cyane niko nakajyo nakeza ko umugwi wa Flambeau du Centre kuri bo ko kuzoja kwitegurira umugwi bazohura muri CAF Confederation Cup muri Tanzania naho n'umugutoroshe cyane uko n'umugwi yakuyemwo Rayon Sport yo mu Rwanda batsinze Harere Tour Singida Black Stars nahari yamiganiro babo bahagaze neza nahari hori bitangura nabo rero novuga ko Flambeau du Centre ntibijajare Aigle Noir yabwiye ati muracafise byinshi byo kwiga ku nkino zikomeye ariko imbere ko dushika kuri kumyitegura Champions League na Confederation Cup dufate ko ino victoire ya Aigle Noir tukiyana muri Primus League ino victoire ya Aigle Noir yaje kudefinisa umuvainqueur final wa Primus League izotuma Aigle Noir ntibirahera byohera gute deja Bumamuru ari bo bambere Bumamuru ari mu kibanza ca mbere Bumamuru nta rukino baratsindwa hano muri Primus League rero bitwereka ko ahubwo Aigle Noir na Flambeau du Centre iri mu migwi ya mbere hano mu Burundi mugani twovuga ngo niyo ya mbere yaho twoyiga Primus League muri Flambeau du Centre na Aigle Noir gusa Bumamuru iri hajya Vision n'umugwi mushasha Vision FC mugana yimaze kugaragaza ko ari imwe mu migwi izogorana narigiye tweretse ko n'amakipe akomeye yatsinda yaratsinze Vitaro deja yaratsinze umugwi wa Musonga atsinze bigera kuri 4 Vision urumva Aigle Noir na Flambeau du Centre ntibosya bwose kuko uravye imigwi yaha muri Primus League nyinshi sani yingana ego Aigle Noir na Flambeau du Centre kugijanye na organisation ni imigwi vraiment yindi migwi yaha muri Primus League yobigira ko nayo ni imigwi itegura neza ni imigwi kabisa mfashukara ku rwego rwa Primus League bafise nyene vision yuko ihiganwa ryaha muri ryo komera rero Primus League ntiharagera ko twovuga ngo ni Flambeau ngo ni Aigle Noir oya Bumamuru iraho Vision iraho hafi ujya no mugwi wa Vitaro kuraduga bukebu ni Aigle Noir yaje kuba itahukana amanota 3 imbere mu gwa Flambeau du Centre nyaza ko ni ibintu bitahora byorohera cyane mu Aigle Noir gutsinda Flambeau du Centre muri minsi iheze
urabona ko ni Aigle Noir yashoboye kubikora. Duce gato kuri izi nkino ariko bategura za Champions League ndetse na Confederations Cup kuri Aigle Noir ndetse n'umugwi wa Flambeau du Centre. Eske we urabona gute amahirwe ya mbere twabonye nyene zakinye match za mbere nyene bashoboye kurengana ni Aigle Noir ikindi toroshe n'umugwi wa kuva muri Egypt ni Flambeau du Centre wizwa ko goroshe buke buke n'umugwi wa Singida mu gihugu ca Tanzania. Tuizere iki muri izi nkino zibiri? Izi nkino zibiri novuga ko zose nta goroshe rurimo. Abarundi benshi ubu bariko bibaza ngo Flambeau du Centre ngo biroroshe cyane Flambeau du Centre. No, biragoye. Gato mugarika mbanze mpere ku mugwi wa Aigle Noir. Umugwi wa Aigle Noir turavye Primus League bariko bitwara neza. Muga Primus League ntabwo yigeranya n'inkino mpuzamakungu nyafrika. Ca dufatira ku rukino Aigle Noir bakinye n'umugwi wo muri Djibouti, AS Djibouti Telecom. N'urukino kugeza ino saha Aigle Noir itadu conference 100%. Kuko barakine hano kuri stade Intwari. Abarundi benshi babaza ati Aigle Noir itsinze bike ni bitatu bingahe. Muga tubona ni Aigle Noir inganije ubusa ku bundi atani bitangaza yakinye. Nta bitangaza yakinye, nta mipira myinshi bateye migori. Tubona muri Aigle Noir ko hari agahazi. Ariko bagiye hari iwabo uriya mugwe ni wabanje gitsi kubatsinda. Muga Aigle Noir barahagarara kigabo baragombora igitsinda. Bivanye abarundi benshi baje ati mbesha nuko babana motivation babemereye y'imiliyoni igera kwijana 25. Nico cyatumye bitanga. Ariko Aigle Noir bahagaze rugabo barakuramo uriya mugabo bawukuramo nyine umugwi wabagoye cyane. Ariko aho ncangaruka sahandi ni equipe batomboye. Bawe no mu gukomeye. Umugwi wa mbere hano muri Afrika. Sino muri Afrika gusa kwisi ifise ibikombe byinshi. Umugwi wo mubaro muri Misiri. Dusanzwe tuziganwa rya Misiri rimeze gute? Nihiganwa rikomeye cyane. Nihiganwa ano 9%. Abakinyi bakinira equipe nationale yabakuze muri Misiri. Bakina muri higanwa ry'iwabo rigirokara. Rero abati no mugwi wa Pyramide ariko batsinda ana muri Arabie Saoudite na Bandi. Oui. Ibitsindo bigera kuri bitatu byose. Pyramide rero turayizi ko ari equipe ikomeye. Ariko nagushikira arahari. Ari n'ikipe y'amateka, ari n'ikipe ikomeye cyane hano ku mugabane wa Afrika. Nukuvuga equipe ikina mwihiganwa ya Primus League hano mu Burundi. Tuvuza amahiganwa 10 meza, 15 ku mugabane wa Afrika tutoshiramo igiye gukina na equipe ikina mwihiganwa bya mbere hano ku mugabane wa Afrika. Ubona akazi gakomeye ku mugwi wa The Fighters. Mu rugamba rukomeye cyane. Ni bategerezwa gutegura hasi hejuru. Iyi match ari izobira kuri stade Intwari. Bayitsinde byanke bikunda. Kandi bayitsinde ibitsindo birenga bibiri. Kuko twagiye tubibona abarabu barasohoka bagatsinda kimwe ku busa cya bibiri ku busa. Mugaro tour ni 5-6. Ndetse hari bafise n'ukuntu imigwi yo mu mashampiyona asanzwe baza bafise nk'abakinyi b'abastari bakabasiga hari. Ugasanga abakinyi 5-6 bagirwa ko ntibayiriwe barazi. Ni equipe bikomeye. Ibifise organisation imeze neza. Rero novuga ko ku ruhande rwa Aigle Noir nakazi kadasanzwe. Aigle Noir kubandanya biragoye. Jewe ntavyo mbona. Uburaho ndashoboka. Ntibishoboka. Aigle Noir ikabandanya igatsinda arari. Nibitangaza bizoyiwe mu mupira w'amaguru ndetse no kwisi. Ibintu bigoye cyane. Hama ncengaruka gato kuri Flambeau du Centre nayo. Flambeau du Centre batsinze Arakdar wo muri Libya bakonvense. Barakonvense. Kandi no mu gukomeye. Ni equipe ikomeye cyane. Ariko Flambeau du Centre baciye bahura na Singida Black Stars yo muri Tanzania. Equipe nayo ikomeye. Abeshi tuzi ko Yanga na Simba na Azam arizo equipe zikanganye muri Afrika muri Tanzania. Ariko iyi Singida niyo yatwaye Sekafa Kagame Cup. Niyo yitwaye. Rero ikikuramo n'umugwi ukomeye wa Rayon Sport. Kuri Rayon Sport yega abarundi benshi bavuga ati turahombye haza Rayon Sport tukayitsinda. Rayon Sport kinamo abarundi benshi. Ariko Rayon Sport igiranije na Flambeau du Centre nuvuga ko Rayon Sport iri hejuru kazi. Ku rupapuro iri hejuru. Rero Singida yakuyemo Rayon Sport ikonvense. Match yari yabereye i Rwanda igitsindo kimwe ku busa. Match retour muri Tanzania igitsindo 2-1. Yarakonvense. Rero ku ruhande rwa Flambeau du Centre bategure match sérieusement
Aigle Noir yabahaye n'icigwa nayo bizotuma bongeza inguvu mu gutegura urukino bategerezwa gutsinda match are bayitsinde baje no muri Tanzania bitware neza. Flambeau du Centre niyo mbona ifise amahirwe ariko make. Flambeau du Centre yahaye amahirwe make yo irayafise make, yo ntabona amahirwe na make ni Aigle Noir, ni hamwe nyine umupira w'amaguru kuri vyawo. Reka duce kuri equipe nationale zibona ko ni Aigle Noir na Flambeau du Centre, nibaza ko nubwo Aigle Noir nta mahirwe ifise ariko umuntu ashaka kubatera bitangaza biraba muri football, ni byinshi byakoretse byinshi birakunda ko umugwi Aigle Noir nawe nyine ushobora gutangaza abarundi bataje kuba batawiteze. Duce kuri equipe nationale nabo nyine uno munsi babo ni kwisi yose uno munsi bagiye muri trêve internationale, ni mu guseruka gihugu uriko bategura urukino, ni muri za nkino zo kongera itike yo gukina ikombe c'isi yose mu mwaka wa 2026 ni mwaka uza muri Etats-Unis, Canada ndetse na Mexique. Bana ku Burundi buzokira igihugu ca Kenya hano mu Burundi, hano Bujumbura. Nibaza ko inyuma y'imyaka itari mike tugiye gusaba kubara intamba mu rugamba kuri Stade Intwari. Twarabonye liste, twarabonye hari abakinyi bavuze ati aba ibyo twaba turavuga nyine ku mugwi Aigle Noir, cyane cyane kuri Aigle Noir bavuga ati aba bakinyi mu baturekere bagume muri club bashobora kudufasha gutegura CAF Champions League. Twarabonye Patrick Sangwa ahamagaza abandi bakinyi, Frank Duimana, Jospin n'abandi batandukanye. Ino effectif irado turabona treve iheruka Burundi bwaje kuba bukina n'igihugu cya Cote d'Ivoire, nimba ndavyibuka neza biza kuba butsinzwe igisibo kimwe ku busa. Est-ce que ino effectif no munsi ira gukonveka equipe dufise muri equipe nationale? Bon, effectif dufise bivanye n'igihugu tuzohura irankomvenka cyane atari gose ariko kuko tugiye gukina na Kenya ni match retour Harambee Stars. Match are twarayinganije, twakiniye iwabo twarayinganije igisindo kimwe ku kindi, ariko coach wa equipe nationale y'u Burundi ntabwo yari Patrick Sangwa, yari Etienne Ndayiragije. Twagize igisindo kimwe ku kindi. Rero novuga ko ku ruhande rwa Patrick Sangwa ni urukino rushasha zobagiye guhura na Kenya, mugabo nawe ubu aramaze kumenyerana n'abakinyi biyo mu ntamba mu rugamba. Fico waruvuze kijanye n'abakinyi yatumye ko ku match ya Kenya aho abeshi mwaba bashasha tubona coach Patrick Sangwa atari karabatumako, twagiye tubona atari karabakoresha, twagiye tubona abantu babukurukita muri Aigle Noir, tubona Keve, tubona bakamana Karim, abo ntari karabaha umwanya kandi n'abakinyi beza. Novuga ko rero intamba mu rugamba ku match tugiye gukina na Kenya n'urukino byanke bikunde tegerezwa gutahana amanota 3, kuko icyitwazo ca mbere abarundi twahora tugira nuko twakinira match hanze, ariko ubu twagarutse gukina kuri Stade Intwari, tuzoba turiko dukinira imbere y'abafana kandi na Kenya tuzoba turiko turakina nabo ntabwo nabo turenze cyane, ntabwo nabo bagiharanira kuja mu gikombe cy'isi, twese n'ubuhezi bwirizwa muga. Rero kuri FIFA ziya ni match zafa uraduga amanota. Rero novuga ko Patrick Sangwa nawe ni match ategerezwa gutegura cyane, kuko kuva yagafata equipe nationale nizi match za qualification y'igikombe cy'isi yatsinze Seychelles, nta yindi equipe yatsinze. Rero novuga ko match ziriko ziramugora. Cote d'Ivoire twarabonye umutsinda kimwe ku busa, abarundi bisha ati ngo twakinye weba ngo ya equipe twakinye ariyo, ariko jena novuga ko twagerageje twakinye iwabo muri Cote d'Ivoire imbere y'abafana ibihumbi na equipe dusumba byose. Muga twabonye kuri Gambia yadutsinze 2 ku busa, atakinye na kimwe twakinye. Ubona akaje keza ka Patrick Sangwa ko kwikosora kuri match ya Kenya, ko twatsinzwe na Gambia ibitsinze 2 ku busa. Urukino rw'Uganda twatsinze 3 kuri 1 na coach yari Etienne Ndayiragije. Rero yagihera coach Sangwa afise gacira na Etienne Ndayiragije. Mugari ko Sangwa ni mwakanya turabe abarundi bishira batangiye kumenya ko amakenga nawe biba muri muke ariko atuzanira muri equipe nationale. Ubwo ko twarese ikibuga kijya kinira hano kuri Stade Intwari imbere y'abafana na kageti twakuzi neza ko azotsindira Gabiya. Ndetse dufite match zibiri, imwe itariki 9 tugiye kwakira Kenya hano kuri Stade Intwari, tugaca tugira match itariki 14 z'uku kwezi nyene tuzoja muri Gambia. Gambia gitsinze
ikindi ndabiragize badutsinda mu bikurikira kandi gusa twakinye neza kandi Gabon ni ikipe nkuru ni ikipe ikomeye nuvuga ko rero match ya Kenya hasigira na mutaka aboneka kuko nataboneka simbona ko hari ambiga tuvuga kutsira na mutaka hari ambiga dushana na tameze n'ukunganya hano niradekana na mutaka tukabona ni sanga tatika za kwisha kandi muri binjyana cyane gusa cyane kuko deja mu mujye gutegura kandi twabwiyemo uri kuri muga nawe avuga ko objectif afise bizet transparent ni murushikana u Burundi muri kana bimwe muga ariko bitangire izi match kubasa zifate ko mutuka hasi ntazi samare ko rero match ya Kenya amanota tutarashoboka muga ariko urabiteranya ntera z'abakinyi ifise ya equipe nationale ntabwo kirenga cyane muga Kenya nabiri hejuru yacu Kenya twokina kandi tukabatsinda amanota 6 tugiye gukina no kukwezi tugiye gukina abaye national no kuvuga ngo tugiye twara yose naho biragoye cyane kuko gendera yaba Gabo Cote d'Ivoire bariko bari Gabon bize bari match yebi Gabon mutwe yarasi natwege tugera turi ko dukina kugira ngo preparation yo no kwiruka mu gikombe cy'isi kwa bariko biruka na Cote d'Ivoire kandi birashoboka kuri ndabona afise amahirwe menshi cyane kuko Cote d'Ivoire baragerekanye ku ntibaki na Cote d'Ivoire abo Cote d'Ivoire yabashoboye biratsinda rero match yo Burundi bo bategetswe kwitsinda hasi hejuru rero match ya Kenya amahirwe na Burundi na kwa karavuga hano mu Burundi muri kimisi muri equipe nationale ndetse no muri 4 champions na Portugal stade